Ndabaramukije bakunzi munkurikira, nitwa Daniel Mugisha murabizi, abatanzi namwe mumenye ko nitwa. Jewe nkoresheje YouTube, nkora kuri YouTube canke ncuruza YouTube imyaka myinshi cane. Nahisemwo kubigisha guca amafaranga kuri YouTube kubera ko nabonye ko ari akazi keza. So, aha ngomba kukubwira kandi mu majambo make ukuntu baca amafaranga bitakugoye. Abantu benshi barakereye isheni ya YouTube, inyuma yo kuyikereya bakabura icyo bashirako. Bivana n'iki? Biva kuki? Vyoba vyaragushikiye? Ica mbere, abantu benshi bagendana impano batazi ko bazifise. Iyo umaze gukereya isheni, muri bwa buryo nakwereka bwo kwifata video nkuko ndiko ndifata aka video na telefone, kakaja muri galeri, hanyuma ugaca uyikura muri galeri, ugaca uyipartaja kuri YouTube, kubera ata sheni ufise ugaca uyikereya uguma wemeza, ukaburonsa isheni ya YouTube. Benshi barazikereye muri ubwo buryo. Abenshi rero baca babura video bashirako niyo bamaze kuronka iyo sheni, bigaca bituma wa mugambi biha ya ntumbero yo guca amafaranga ibananira. Ngomba kugira inama rero ukuntu umuntu aronka amafaranga, ukuntu umuntu aronka video ashirako kuri YouTube kugira ngo aronke amafaranga. Wewe ukora iki? Ndakeka uri umurimyi. Nimba uri umurimyi, tora telefone yawe ugende ukamere bijya bijumba uriko urabisoroma, canke imyumbati, canke muri mutotahaye. Uze wivugira amajambo gusa ati ahantu twarimye ibiharage, twarimye uku. Dufate ukamere uyu munsi, ubikamere nejo, na hirya yejo, ushuteranye utwo tuvideo. Canke uyu munsi ushireko bikimera, ejo ushireko bigondoye, yejo ugaruke ushireko kandi biriko birashurika ibiharage, canke ikawa zihishiye, ushire kuri YouTube. Uzorose video ushirako. YouTube uko nimeze rero, ibintu bibaza ko ari vyiza wewe ushirako baza ko ari vyiza kugira ngo uronke ama views canke ibiki, sivyo baraba. Ushobora gushirako ikintu kuri YouTube wewe ubona umenga ni ikintu kibi, uko biri kose ntushaka kukiraba, nta mafaranga uzoronka. Kirya kintu ushize kugaya, akaba aricyo kizana amafaranga. So, rero nko kubagira inama, nukuri jewe nk'umuntu wabigize umwuga azi uburyohe bwayo, please timba, fata umwanya, rondera ama video, ja mwibarabara ahantu hari abantu benshi, ubakamere, hanyuma uvuga ati ndiko ndabereka abantu bo muri Afrika, abantu mu Kamenge canke bo muri ville, ukuntu ku mugoroba haba hameze. Bijya bintu mubona mu barabara mu Kamenge no mu Ngagara na Hezangagara hose na hehe na za Jabe, nukuri na za Buyenzi, ijya video yifashe ukayijana kuri YouTube, umuzungu ayiravye arayiraba cane ko yabona ari ibintu bitabaho. Twe turi mu bihugu vy'abazungu, nta n'umuntu ubona mwibarabara, nta n'inyoni. None ibaza umuntu aciye abona we wakameye abantu bagenda umenga bagiye mu nama, umuntu ahindana n'uwundi. Ahubwo ca nkumbura mu Burundi. Nkumbura mu Burundi kweri. Iyo bakameye ibintu nkabijya ugakamera abantu benshi bariko bagenda bahindana mwibarabara, abantu bariko bararya, abantu bafise amapeti, bikerekana ukuntu abantu batamira ibiharage. Umuzungu adafise apeti aravuga ati yo he mu Afrika ingene imeze, akanezerwa no kuraba ya video y'umuntu ariko aritamirira umuceri, hanyuma ukaba uriko uronka views. Rero uko ushirako video nyinshi niko uronka amahirwe yo kuzogera kuri vya bintu bita kuronka uruhusha rwo kumonetiza, ashaka guca amafaranga. Uronka watching time y'amasaha ningoga, ukaronka aba subscriber kubera ko bakunze ya video ningoga, hanyuma akazinjira muri procedure yo guca amafaranga. Utabikoze gutyo ushobora kuronka amafaranga kuri YouTube. Nimba wicaye warakereye isheni, warayikereye ariko urumva ko udashirako video, inyuma yo kwikereya ushirako video. Kandi narababujije, please narababujije, narandabakebuye, kirazira gushirako video y'uwundi muntu kuri YouTube, please. Abantu benshi baragenda muri WhatsApp bakaraba twato video tw'umunota ibiri bakaza bashira kuri YouTube. Ego uzoshirako kandi uzorabwa kandi uzokundwa. Niwagira kumonetiza, kubwira Google YouTube iti je nakwije amasaha nshaka mu monetize nanje mushire mu mugwi wabaca amafaranga, izocira bigenzure police ivuga ati okay, warakwije mugabo we wakoresheje reused content, wakoresheje ivy'abandi bantu, uzocubura monetize kubera iki? Ntavyo uzi,
umuntu uzobona akoresha ivy'abandi arabihindura gushika ibice birenga 50%. Rero nawe ntupfe gutora ivy'abandi ngo uce uvuga ngo reka nkore ngo nshire kuri YouTube kugira ndonke amafaranga, oya. Shirako gwawe, nimba uzi gukora imishatsi fata akavideo uriko urakora imishatsi, nimba uri umukwafere wifate uriko uramwa, hanyuma ushire kuri YouTube uze kuzoronka amafaranga. Kubita piano, kubita gitari nimba ugifise, kubita ingoma, hanyuma ushire kuri YouTube, urabe yuko ivyo bintu uzoba ukoze bitazokuzanira ama views, mbere bikazokugeza ahantu uzohembwa amafaranga utanavunitse. Burya rero ndiko ndabagira inama, ni nko kubatamika. Narabazaniye umugambi ndabigisha, n'ubu nakubwiye ukuntu wugururisha niyo majambo make, hanyuma igisigaye nuko namwe wa mugambi nabazanira mu kuvyaza umusaruro mugakora. Ugumye wicaye none uzoronka icyo ukura, uzoronka ico urya gikuye hehe? Ya ndumva nuko rero. Ikindi nababwira nuko ukeneye video ndende wakoreye isheni mu buryo bworoheje birakugora, bice bisaba kugira confirmation ugashiramwo telefone na namba yawe, nimero ya telefone kuri sheni ya YouTube, kugira ngo none iyo ugiye gushaka iyo video YouTube ikubwira ati isheni yawe ntikereye neza, nishirako tu verify telefone yawe, hanyuma ukemeza telefone bakayiverify nimero ya telefone yawe, hanyuma bakanubikamo code mu telefone muri ya nimero, hanyuma ukayishiramo hajya muri konti ya YouTube, gutyo ugashobora gushaka video ndende y'isaha, amasaha 2, iminota 10, iminota 20. Ariko iyo utarayigura neza usanga haje ko twimwe tudu short video, tumwe duto tutamara umwanya munini, tugenda twurumva ntiduhemba nkuko zijya zinini zihemba. Ndabibutse ko hariho uburyo bubiri bwo gushira video kuri YouTube. Hariho gushirako short video canke gushirako video zirezire. Uhitamo kimwe rero, cyangwa ukabikora byose mugabo gusa wumve ko bidasa. Umuntu ashirako mu buto bw'umusegonda buriya YouTube ntikinamuhana nka copyright yarabirekuye. Burya buto urashaka kubushirako ari ubw'abandi bantu buri munsi, ariko se kugira ngo uzokwize miliyoni 10 nicyo kibazo, kuko bagusaba kukwiza 10 million kugira ngo bakumonetize nawe utangiye guca amafaranga kuri ziya short video. Ariko koze nini nk'iyi niko ndakora iminota 10, 20, mwico gihe ntibigwa kugora ngo zana ibi na biriya, wowe ukwije gusa 4K nivuga ibihumbi 4 byo bakuravye, ubikwije amasaha bakurorereye, ugakwiza 1K, igihumbi kimwe cy'abasubscribe, YouTube ciguha ahantu hitwa ngo apply, ugaje ufyondo gasaba kwa ukapplyinga, kubatazi kumbure kinyamazuru ugatanya ukapplyinga, YouTube igashira bati wa muntu wese wabirakwiye shikwemerera, hama bakazokurungikira aho hantu uri kuri address wabahaye. Verification ya Google ivuye muri Ireland, aho gapapuro kakira kakarimo ibiharuro, ukinjira kuri website ukinjizamwo ahantu bakubwiye, hanyuma mu nyuma babonye ivyo biharuro byagezemo hari abari gucicaro wa muntu niwe aba kuri address yatubwira, bagaca barungika kuri address nyine ikindi gipapuro bita AdSense kimeze nka diplome niko navuga canke certificate yuko wewe ugeze guca amafaranga. Hanyuma ukazurakora amafaranga uko yakoreye, akwiye 70 ushobora kuyakora kuri konti, atarakwira iyo AdSense rubwa mbere ntibikunda. Uraguma ugakora n'inguvu 10, 20, 30 gushika 70 na ushobora kuri konti. Kuyakora ko rero aba yamaze kuja kuri konti yawe ya Visa wuguruye, wikicu ukora ucugenda kuri automatique z'amashini za automatic canke za bazita gutera ariko nizinya mashini zitanga amafaranga nyene zibakoresha credit card, bakoresha carte de credit mu gukuramo ATM mu gukura amafaranga, hanyuma ugakurako amafaranga yawe cyangwa ukagenda muri banke yawe
ukavuga ati amafaranga hari amafaranga ariko ukaraba situation kuri banki yawe usanze yagiyeko kuko bahemba buri kwezi ugaca ukurako amafaranga barayi wawe ukiryohererwa. Urumva nuko bakunzi banje, my name is Daniel Mugisha, ndabasongorera mu duke mu bintu vyinshi, murumva ko sinobimara byose ariko mbashaka kugira ngo byibuze mumenye dukeya mu mwanya mutoya. Bye.